Ndabaramukije mwese mwizina rya Yesu ndabaye ikaze muri kino kiganiro canyu kuri televiziyo Heritage. Rero nizera ko bimeze neza, nizera ko mukomeye, nizera ko umwe wese aherereye ameze neza. Muri kano kanya ndagomba tuganire amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'Itanguriro igice ca 32 kuva ku murongo waho wa 22. Ariko imbere ko twinjira muri aya majambo ndagomba dusenga Imana. Mana ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ubuntu bwawe, ndagushimiye imbabazi zawe, ndagushimiye kuri data ntuhinduka kandi ro kwizigirwa. Mwami turakweretse uyu mwanya tugiye kubamwo woganira nawe ijambo. Mwami rigire aho rikuye bamwe naho ribagejeje. Mwami ico ridusaba aba arico dukora. Urakoze tuguhaye icubahiro, izina ryawe nirikomeze kubahwa ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Turabire hamwe aya majambo tuyasome. Genèse igice ni ca 32 kuva ku murongo wa 22. Biravuga ngo Yakobo anigana n'umumarayika w'Imana. Avyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bompi, inshoreke ziwe zose n'abana biwe uko ari 11. Ajabuka icambu ca Yaboki arabajana abajabutsa uwo mugezi. Ajabutsa n'ivyo yari afise vyose. Ndagomba tubanze tuhumve. Arabajana abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa n'ivyo yari afise vyose. Hano hantu Yakobo arafise impamvu agomba kubanza kwitandukanya n'ivyotuma ashiraho umutima, n'ivyotuma abigirira concentration, n'ivyotuma asamarira muri ivyo. Abanza kubijabutsa, ajabutsa abagore, ajabutsa abana, ajabutsa amatungo, ajabutsa vyose kugira ngo abashe gufata umwanya ukwiriye wo guhangana. Biravuga kuri verse 24, maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana, bashitsa umutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku ngingo zifatanya ifyinga n'itako rya Yakobo. Imerero ry'itako ryiwe rirahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati, ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati, sinkurekura utampezagiye. Naramubaza ati, witwa nde? Ati, ndi Yakobo. Aramubarira ati, ntuzosubira kwitwa Yakobo namba, ariko wiswe Isirayeli. Haleluya. Harakomeza utubwira hano ku murongo wa ahanyene wiswe Isirayeli kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. 29. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze nyibarira. Aramubaza ati, umbariza iki izina ryanje? Amuhezagira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniyeli. Ati, mbonye Imana imbona nkubone, none ndacariho. Bwana Yesu asifiwe. Hano hantu tubona urugamba rwabaye hagati ya Yakobo n'umumarayika w'Imana. Sinovuga ngo rwari urugamba rwo guhangana nk'abansi, oya namba. Ahubwo Yakobo arasi ikintu yagomba ku Mana. Yakobo hari amateka yagomba guhindurirwa. Noneho Yakobo rero kugira ngo bashe kuba muri uwo mwanya neza, atangorane nimwe, atamwana riri inyuma yiwe, atamugora kwega, atakintu na kimwe cotuma asamara. Yakobo abanza gutunganya ivyo bintu, arabajabutsa hakurya, baragenda baramureka kugira bashe gusigara wenyene akora ico ategerezwa gukora neza. Mwene data, hano hantu nokubwira ngo kugira ngo ubashe gushikira umugabane wawe ni ngombwa ubanze kugira ivyo witandukanya navyo. Ni ngombwa hagira ibintu banza gushira kure yawe kugira ngo ubashe gufata umwanya neza wawe n'Imana. Hari ibyo ugomba kubanza kwiyambura. Haleluya. Ibigukwega, ibikuremera, vya bindi wumva vy'ukuri udoshobora kwibona n'Imana, ivyo ugomba kubanza uvyegeza kure. Yakobo rero bino bintu byose amatungo
abana, abagore yari afise n'ibindi, arabona yuko uyu mwanya atari ubemo neza ari kumwe nabo. Reka mbanze ndabajabutse bo baje hakurya y'umugezi, hanyuma nanje fatane n'uyu mumarayika. Hari ico ngomba, hari umugisha ngomba, hari umuhezagiro ngomba, mwene data, kugira ngo tubashe gushikira imigabane yacu, kugira ngo tubashe gushikira umugisha w'Imana. Vy'ukuri hari ico dusabwa, hari ibintu tugomba kwitandukanya navyo, hari imico tugomba kwitandukanya nazo, hari ingeso tugomba kwitandukanya nazo, hari ivyiyumviro tugomba kwitandukanya navyo. Hariho vy'ukuri ikintu wumva ko ari ngombwa kibe kure yawe kugira ngo ufate umwanya wawe mwiza n'Imana. Yakobo rero bene data yaragize aya mahirwe yo kufatana n'uyu mumarayika w'Imana, kugeza igihe marayika w'Imana yabonye yuko ntibizawukunda natagira ico akora kuri Yakobo. Akora ku mutsi wiwe arakocora, maze Yakobo abona kuhesha. Ariko urabona yuko Yakobo yanse, aravuga ati sindakurekura utampezagiye. Raba marayika we arabona yuko bugiye guca, umutwenzi uratambitse, ndekura. Akora ku mutsi, Yakobo arahinyagara. Maze 26 avuga ngo uwo mugabo aramubwira ati ndekura. Iyo ni marayika w'Imana abwira Yakobo, kuko Yakobo yamufashe kandi yakoze no ku mutsi yakocoye, ariko Yakobo byanse yuko arekura. Haleluya. Bibiliya irakomeza uvuga ngo aramwisha ati sinkurekura utampezagiye. Mwene data, nawe wohura n'intambamyi zimeze gute mu buzima bwawe bwa gikristo, nawe wohura n'intambara zimeze gute, nawe wohura n'ibintu vy'ukuri ubona ko bitakwemera kubandanya, wowe ugomba gushishikara kubwicurondera. Yakobo hariho umuhezagiro yagomba, kandi uyu muhezagiro yarahanze amaso, vyatumye yihanganira ibyaza guhurira navyo muri uyu mwanya, muri urugamba. Ibiguca intege bishobora kuba bihari, ingorane, amajwi n'ibindi bitandukanye bishobora kuba bikikuje ubuzima bwawe, ariko nagomba ndababwire ngo amaso yawe agume kuri objective ufise, amaso yawe agume kuri ya ntumbero yatuma vy'ukuri hariho witandukanya na vya bindi. Yakobo iyo aza kurekura marayika atamuhezagiye, mwibuke ko yabanje kujabutsa ibi na biriya, Yakobo yari kuba agize sheke. Ariko kubera ko azi neza ko uwo bahuye ataje gutyo gusa, Yakobo yavuga ngo uko bigenda kose, mpinyagara ntahinyagara, mfise buno bumuga ntabugira, je ndagomba kuvana nawe. Ntakiri Yakobo, ndagomba kuvana nawe. Ntakiri wa wundi abantu bazi ko ameze uku na kuriya, ariko ndagomba kuvana nawe. Umpezagiye, amateka yanje nka Yakobo ahindutse. Mwene data, nagomba ndababwire ngo gira ibyo ujabutsa mu buzima bwawe, gira ibyo kubanza gukura mu nzira, kugira ngo vy'ukuri ufate umwanya wawe n'Imana wo gusenga, wo kwinginga, wo gutebana nayo, kugira ngo ubone kuhabwa umugisha w'Imana n'umugabane wawe wasezeraniwe kuva kera. Biravuga kuri 28 aramubwira ati ntuzosubira kwitwa Yakobo namba, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Mwene data, marayika arabona yuko bugiye guca, kandi ntari bugume ngaho, ntari butebere ngaho. Yakobo nawe yanse kurekura, ati utampezagiye sindakurekura. Urabana natwe ngaho, baraza kubona kuri marayika, baraza uravyumva. Ariko Yakobo ubuzima bwe burahindutse, kubera yagumije umutima ku ntumbero, yagumije umutima kuca agomba, yagumije umutima kuca ashaka, yagumije umutima vy'ukuri kuri ca kindi catuma abanza kwitandukanya n'umuryango na vya bindi vyose. Nawe mwene data, nturekure utabonye umugisha w'Imana, nturekure nawe udahezagiwe nayo. Ntuve imbere y'Imana, nturekure gusenga, nturekure kuba mu ijambo ry'Imana amateka yawe adahindutse, ubuzima bwawe bwa gikristo budahindutse. Yakobo izina ryarahindutse, ngo Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nyibarira. Aramubaza ati umbariza iki izina? Amuhezagirira aho hantu. Yakobo atwaye umugisha
murazi Yakobo yuko uyu munsi afise imiryango 12 mukomokamwo, kandi iyi miryango niyo miryango ya Isirayeli irimo umugisha w'Imana mu buryo budasanzwe. Rero nagomba ndababwire ngo ubuzima bwa Kristo burabandanirwa, buragwanirwa. Ugira ibyo witandukanya navyo kugira ngo ushikire umugabane wawe mu buryo bw'imwemu. Ugira ico ukora kugira ngo vy'ukuri ubone wa mugisha Imana yavugana nawe. Kwa nagomba ndababwire ngo ivyo byose bisaba bigwanya, bisaba abansi bavyo, ariko guhangana nawe no gusekana n'ivyo ubona yuko biriko biragomba kukubuza bizoguhesha umugabane wawe. Rero ndagomba dufate kano kanya dusenga Imana. Sindabizi urugamba wowe burimwo, ariko ico no gusa nuko kwitandukanya nibikuremera muri urugendo, nuko kwitandukanya n'amajwi wumva muri buzima bwawe atuma utari kurabona vy'ukuri umugisha wawe, atuma utari kurashikira umugabane wawe, atuma utari kumva Imana uko ateza kuyumva. Ugomba kwitandukanya n'ivyiyumviro bibi, ugomba kwitandukanya n'ingeso mbi, ugomba kwitandukanya n'imico mibi, ugomba kwitandukanya na vya bindi byose ubona ko ari intambamyi mu buzima bwawe. Inshuti mwene data, ugira iyo ngingo mu buzima bwawe muri iri joro kugira ngo ubashe gufata uyu mwanya wo guhangana, ubashe gufata uyu mwanya wo gutebana n'Imana. Vy'ukuri hariho umugisha Imana itanga ku bantu batebanye nayo. Rero aya masaha muriko murakurikirana mu kino iganiro, nagomba ndababwire ngo Uhoraho yongere guhindura izina rye, Uhoraho yongere guhindura amateka yawe kubwo guteba imbere yawe. Mose yatevye imbere yayo, ubuzima bwe bwarahindutse. Nawe guteba imbere yayo no kugwanukanesha bizotuma amateka yawe ahinduka. Rero n'uwo munyantege nke, n'uwo muntu arekura vuba, n'uwo muntu atsindwa vuba, ariko vy'ukuri ufate nkama, ubeho seriye ku migabane yawe y'imwemu. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza. Reka dusengane namwe muri kano kanya. Mana, ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ku bw'ubuntu bwawe, ndagushimiye imbaraga zawe, ndagushimiye urukundo rwawe, ndagushimiye kuri kwizigirwa. Hano turabona Mwami aho Yakobo yahanganye na marayika wawe kandi aranesha. Ntiyaciswe Yakobo ukundi, ntiyaciswe umusumu ukundi, ntiyaciswe wa wundi yariganya mwene wabo, ariko uyu mwanya ahindurirwa izina, yitwa Isirayeli, waniganye n'Imana n'abana akanesha, yitwa ihanga ryawe. Mwami, ndasenga kugira ngo Uhoraho ukuboko kwawe kwiza kongere kugendera bano bene data. Mwami, ubahe kunesha mu byo bahanganye navyo, ubahe kwitandukanya n'ibibaremereye, ubahe kubanza kujabutsa. Mwami, amajwi, ibitero n'ibindi bitandukanye bive imbere yawe. Mwami, ivyo bagora byose umwanya wo kubana nawe be kure ubugingo bwawe. Urakoze, ndaguhaye icubahiro kuko uri data kandi wo kwizigirwa. Ndasengeye abagwaye, imbaraga zibakiza zibasange. Ndasengeye abarushe, imbaraga zibaremurura zibane nabo. Ndasengeye abumva agahinda n'umubabaro, imbaraga zibaha amahoro n'umunezero, Mana zibane nabo. Ndasengeye umwe wese yongere kubona ineza yawe. Mwami, reka igicu c'ubwiza bwawe kigota imitima y'abera bawe rino joro canke uyu mwanya bariko barakurikirana mu kino kiganiro. Uhoraho ubwiza bwawe batwikire, barinde ibitero, barinde Mwami indoto zipfuye, barinde ikintu cose kitakuvako. Urakoze, ndaguhaye icubahiro. Uhoraho izina ryawe niryubahwe ubu n'ibihe byose Mana, mw'izina ryawe ryera Yesu, amen. Uhoraho abagire neza nshuti bene data, ko kw'Imana kubane namwe. Abakunda kwibagira indoto, Uhoraho abane nabo, abahe kuzibuka, kandi imbaraga z'Imana zibarinde kuvangirwa mu nzozi zanyu. Igitero cyo kwibagira kibe kure y'ubuzima bwawe. Imana ibagire neza, umugisha w'Imana ukomeze kubana namwe. Murakoze.